Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Inyuma y'imyuzurira yateye igice kinini c'intara ya Bujumbura na cane cane muri zone Gatumba, aho mbere yatumye imiryango myinshi yo muri ako gace ita izabo igahunga. Kw'igenekerezo rya 24 Myandagaro uyu mwaka, igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano carishikiye muri zone Gatumba, zone Rukaramu, eka mbere na zone Maramvya kugira kirabe uko ubu vyifashe. Muri kino kiganiro c'uyu musi rero turababwira uko abajeje intwaro bahanganye n'ico kibazo, tongere tubabwire n'ico abenegihugu bo muri utwo turere basaba leta. Musitanteri wa komine Mutimbuzi atangura atubwira uko umutekano wifashe muri rusangi. Muri komine ya Mutimbuzi gushika ubu umutekano muri rusangi wifashe neza kubera ko abenegihugu batekanye, bakora ibyabo mu mutekano ntangere, ariko umutekano uri mu mice myinshi. Urabona nka muri zone ya Gatumba ndetse kuva mu mwaka uheze no muri zone ya Rukaramu aho bita mu Kinyinya Kajaga, kuva muri uyu mwaka hariho abenegihugu bateshejwe izabo naho nyene nkuko naho Gatumba bataye izabo. Murumva ko umutekano wabo utifashe neza muri ico gisata, kuko utakirara mu nzu yawe urara mu ihema, usanga ntawovuga ngo umutekano muri iyo sanse ko wifashe neza. Hakaba kandi n'ibibazo byatewe n'umwuzure w'umurengera wateye n'amashuri amwe gushika ubu tumaze amezi abiri turi muci, ariko amazi bitakunze ko akama yagumye akikuje amashuri. Rero dufise ubwoba bukomeye cyane, turi kutwibazaho buca amashuri atanguye dushira abo banyeshure nka lise ya Kinyinya hajya mu Kajaga kikijwe n'ikiyaga, kuhashika utagiye n'ubwato dushobora kuhashika. Ni nka ishuri shingiro eko fondamentale Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri, nazo nyene zikikijwe n'amazi kandi turi muci. Ejo bundi imvura igatasura, cumva ko amazi azorushiriza kuba menshi, noneho aho hantu hari ayo mashure hasa n'ahahebwe burundu. Turiko turibaza rero abo bana tugiye kubashira hehe? Twe turarondera naho amatongo ya leta hakomeye twoshira inzu amashure y'umwuzuriraho kugira tube abana babe barigiraho. Ivyo bitakozwe numva ko umutekano mu gisata c'indero ntuzoba wifashe neza, kuko abana batagiye ku mashure baca baja mu barabara, baca baja mu bindi vy'ingeso zitabereye. Tukaba twaraganiriye n'abarezi bo kw'ishure shingiro rya Mushasha ya mbere, aho batubwiye ko iryo shure ryahuye n'ingorane nyinshi. Eka mbere bagira ko batera kamo abajeje intwaro, eka n'uwo wese yogira icakoze kugira ngo amashure aze atangure ico kibanza kimeze neza. Yego koko amashuri ya Mushasha wa mbere n'uwa kabiri yaratwawe n'umwuzura w'amazi, mugabo ubu uye amazi yasa nayo karagabanuka buke buke. Mugabo rero twasaba yuko tworonka nk'abagira neza bakadufasha gusanura amashuri yari yahuye n'uwo mwuzura w'amazi, kuko birasaba yuko hari ibintu byinshi byosubirwamo kugira ngo abanyeshuri ko mu kwezi kw'icenda botangura hasubiyemwo neza. Ingone twoba twarahuye nazo bivanye n'umwuzurira, harabaye ingone nyinshi, abana barajuragirika bakabura ngene biga. Mugabo kubera twe dufise umuyobozi abangutse cyane afise umwete, yaragerageje gutakamba hirya no hino arondera ahantu
tuba turasaba nk'indaro kugira ngo umwaka ntucikire hagati mu bisanzwe kubera umuyobozi yarafise umwete munini cyane yarashoboye kwirukanga higa no hino araronka ahantu asaba indaro tuba turiga mu bisanzwe umwaka waraheze akamudutera abajejwe intwaro twabatera akamu yuko bo tuba hafi mu kuza kudufasha gusanura mu mashuri kugira ngo turabe yuko twokwitegurira umwaka w'ishuri na mwaburya hagomba hagereye mu kwezi kw'icenda kugira ngo abana baze basanga ya mashuri yose asanuye neza. Turakeneye ibitabo byaratwawe n'intebe zimwe zirabungwa kubera amazi ku buryo naho abana bo zica ko zivunagurika. Hari ibitabo by'ishuri byaronekaye yose guhera mu mashuri yo mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda hose ibitabo byarashoboye kononekara cyane ku mvo z'amazi menshi. Bashaka tugiye kutuzu twasugumwe hoho ni kibazo gikomeye cyane gose. Harageze igihe mbere n'umuyobozi aravamwe aragira ubwoba yuko abanyeshuri bazova bagwara ingwara zifatiye ku isuku rike. Mugabo Imana yarakinze nta munyeshuri mwe yigeze agwara. Mugabo twasaba abajejwe kutuba hafi yuko tugwanira hafi hakiri kare mu kutwagura ubuzu bwa sugumwe. Ingaruka mbi ni nyinshi cyane, eka mbere nkuko babivuga ntisagaseseshwa rumuri kuko iki kibazo c'amazi carahungabanije ibisata hafi nka vyose biba bisanzwe bigize ishuri na cyane mu bijanye no kwigisha. Eka mbere natwe tuba dusanzwe dufungurira abo bana natwe byaradushikiriye. Icambere nuko byaraduhungabanije cyane mu gihe cyo kwigisha cyane mu gihe cy'ivyigwa kuko wasanga tuje ku ishuri kwigisha ugasanga amazi yateye mu kibuga cyose c'ishuri bigaca binanirana ko abana binjira rimwe tukagerageza kuraba inzira twocamwo bikanka byaranse burundu. Harageze n'igihe bituma twunguruza abana tukabatwara mu bindi bibanza tugiye gusabamwe indaro kugira ngo bashobore kubandanya biga kugira ngo barangize umwaka neza kandi bashobore kugira programme nk'iz'abandi bose. Ikindi naco nka twe tuba dusanzwe duteka canke dufungurira abana hano ku ishuri ingaruka mbi twarazibonye kuko byaratumye ico gikorwa cyo gufungurira abana ku ishuri kidashishikara neza nkuko vyahora bigatuma rimwe na rimwe naho dutekera canke ico no kwitanga igikoni gitegwa n'amazi nyene ugasanga ibikorwa ntibishishikaye bibandanya nkuko vyari bisanzwe bibandanya kubera ico kibazo c'amazi yateye yuzura ishuri ryose. Ubirabishije amaso urabona yuko amazi ari karagabanuka ariko ntari karagabanuka ku murindi twari twifuza. Turashobora gushima kuko uravye uko yarangana naho ageze ubu nivyo gushima mugabo turifuza yuko naya make asigaye yohera burundu tugasubira kandi kubona hameze nkuko hari hameze kera kuko aya make asigaye dufise amakenga yuko ni imvura igiye kugwa muri no misi bishobora gutuma amazi asubira kandi kwiyongera bikaza gutuma tugira kandi bya bibazo nk'ivyo twagize. Ariko muri rusangi turashima yuko amazi ari karagabanuka twizera yuko azogenda agabanuka cyane gushika umunsi abana bazotangura ishuri. Leta ico twoyisaba ubwa mbere na mbere nuko turashima kuko iki kibazo kirayiraje ishinga kandi nkuko dusanzwe tuyita canke isanzwe yitwa leta nkozi iriko irakora uko ishoboye kose. Ndazi ko baticaye kandi ndazi ko kino kibazo bakizi ariko twobasaba yuko hokongerezwa inguvu nyinshi muri no misi cyane tugiye gutangura ishuri kugira ngo barabe nabo nyene ico boterera mu buhinga baba basanzwe bafise kugira ngo aya mazi aveho burundu hanyuma abana basubire kandi kwiga. Ikinashoboka kindi nuko boza bakaraba rino shuri kugira ngo bashobore kunagura cyangwa gukosora ibintu bimwe byo byarononywe n'imvura kugira ngo abana baze bige bari mu condition meza. Ico nico twosaba leta no gushishikara kudufata mu mugongo. Tuvuye aho twaciye tuja mu Kajaga turaganira n'abene gihugu baratubwira ingorane iyo myuzure yabateye n'ico basaba leta. Ibi bintu byatangiye kuva mu mwaka uheze bikunda gusara mu kwa gatanu. Kwa gatanu yo uyu mwaka rero mu kwa gatanu tariki 12 niyo byakibisara gusa aho twarimutse natwe tugarutse ubuvuba. Amazi ariyo yadutera ava muri Rusizi yadutera ava mu mirima hiyo y'umucege ava mu Zakajeke muza ariyo ruzi twakagera ahinyuma ayose yaciye adutera tubona amazi aguma duga twarakoze turapakira mukamwe byose byabaye ivy'ubusa byo gupfa ubusa. Cyo gituma rero wariho commission paramatari kwa dushiriraho iriko iravyiga babandanye twe dusaba yuko iyi quartier ko yabaye viabiliser amwati yohera bakaviabiliza nta n'imivo dufise nta na kimwe cyo kitwishe. Leta yego baraviabilije mbwa viabilisation yabaye amwati dusaba yuko kandi n'iketi turaribonye imbura amatare yashuye gusaba
cyo turindiriye icyo bagira mugavyo ubu two dukora ibintu bike bike nyene nko kuzibura izo nzuzi ariho byaruzi yajya kajaga kiraje nivyo ariko gukura mu bijya ibisenyi n'ivyo ndo bavyahereyeyo nta kiriko kirakogwa nawo umva mo wese avuga ukwiwe urabona nko nga aya mabarabara hano kubira amabene twashizeho kugira ngo naha unye tubone aho duhagara kagace ivyahereyeyo ni vyinshi tutavuze rero ivyo mu nzu urabona inzu kugiye yinjiyemo n'amazi hera ku binogo amafose septique shiramwo inzu ibambazi none urabona ko amakrotire ariko aragwa cyose ivyo none kari vyinshi mose avuga ku bandi bwiwe mugabana murabona ko ari vyinshi gose abankaya amashure nituzi n'abana nabo kwiga yuguruye bazocaye n'abarimu ko nyene turafise ibibazo gose abana ingorane twagize n'ingorane z'amazi urumva amazi yaraduteye gushika naho duta amazu yacu turahunga urumva tugira ibibazo amazu arononekara amapipe daduga hejuru itwarete ziranga gushasa twese turimuka urumva rero ubu n'imitenda amazi arimo aragabanuka ariko urumva ibintu byose byarononekaye amakaro yaraduze hejuru kubera amazi urumva ikibazo dufise ni kubera tutagira amakanevu twebwe ico twosaba leta urumva leta yodufasha ikaraba ukuntu yodufasha kubera abantu tugira gahengwe tusubire mu mazu yacu yoza ikatugira amakanevu ikaraba ukuntu yodufasha ikatugorera amabarabara kubera quartier yacu yari quartier nziza dukunda ariko urabona yuko abantu bose bari musi kandi urabona yuko twaragerageje tubasa amazu meza ariko amazi yaraduteye twaciye twimuka twaciye tuja gusaba indaro. Musitanteri wa komine Mutimbuzi ngo ku kibazo c'imyuzurira abajeje intwaro ntibareze amaboko bariko barondera amatongo kugira bimuremo abene gihugu bitagishoboka ko basubira aho bahora baba yongera dodora kubagira neza kugira ngo babafashe mu bijanye no kubaka. Intwaro iguma ibafasha kuba dodorera irya nino abagira neza tuba dutera kamo ko bagira neza bashishikara kubashikako urabona abahora baba ngaha arabadandaza undi bakidandaza abahora barimira hafi hano hatewe n'amazi ntibakirima twabegeranije mu masite birigwa tacho ariko barakora rero n'abantu bagikeneye imfashanyo rero mugabo hariho n'abambere leta ubushikiranganje bwo gushigikirana bwatanguye kwereka aho bazimukira byaratanguye ndetse hari n'abagira neza bemeye ku abambere na mbere kububakira amazu ibikorwa byatanguye muri zone ya Marambya. Aha mumenya ko ataraje intwaro gusa bariko barahangana n'ico kibazo nko kwishure shingiro rya Mushasha ya mbere bafashe ingingo yo kuba barigisha abanyeshure bazokora ibibazo vya leta nko mu gihe imyuzurire yosubira izosange barahejeje indinganizo y'ivyigwa. No musi turi ngaha kwishuri ko turiga abanyeshure mu mwaka w'icenda bariko bariga ko bategurira umwaka w'ishuri neza twatanguye ivyigwa itariki 16 z'ukwezi k'umunani kugira ngo turabe yuko tuba turategura ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda hakiri kare namwabwa tugoma tubona tugwa mu bihe vy'amazi tukavuga ati amazi azoze kugira mu kwezi kwa gatandatu twamaze kubandanya ivyigwa bimaze kwegera imbere. Ego vyose birimo uko twama tubona yuko igihe cyose mu kwezi kwa gatanu amazi y'amacha dutera tutareza urutonde rw'ivyigwa neza ico carimwo n'ikindi cagira kabiri twashaka tuze twitegura umwaka w'ishuri neza ku buryo hazogera mu kwezi kwa gatanu gukora ikibazo ca leta ivyigwa byo twamaze kubiheza neza amazi nayo nyene nitwongera kugira kubona amazi asubiye kugaruka adasanga no nk'ivyigwa twamaze kubiheza nitwagira ubuntu naho amazi ntazobe naho nyene ikaba ari impundu mu yindi ivyigwa byamaze guhera kirikana. Musitanteri wa komine Mutimbuzi arongera agatera kamo abigisha n'abavyeyi ngo ntibacike intege. Baba abarezi tuguma tubatera intege kuko nabo nyene hariho abakozwe ko n'ibyo y'umuzure
vy'amazi y'umuzure, bataye izabo baja gupanga, abandi n'abarizi bari mu mahema barahari, tuguma tubaremesha, n'ibihe bizotinda bigahinduka, n'abanyeshure nyene turabatera intege ntibace bata amashure ngo baje kuguma bakina mu biziba baja kuroba, kuko aho nibo bariko barategura kazoza kabo. Hariho shima ko hari n'abagira neza baje kudufasha bakagaburira abo bana mu mashure, abo bana bataye izabo, navyo byarafashije kuko bakomeje biga neza kubera bagaburirwa. Ivyo vyaratumye umwimbu mu mashure ugenda neza. Abenegihugu, abavyeyi muri rusangi, tubasaba ko badacika intege, babandanya bahimiriza abana babo kuguma baja ku mashure, kuko niko kazoza kabo, niko tubahamagarira, kandi tuguma tubadodorera irya nino abagira neza bo bafashisha imyambaro y'abanyeshure n'amakaye, urumva yuko ntibatawe, barafise barashigikiwe, igihugu kirabashigikiye muri rusange. Tuvuye muri zone Rukaramu twaciye tuja muri site Sobere ahegeranije bahunze iyo myuzurira. Urongoye iyo site aratubwira ubuzima babayemwo. Umutekano muri rusangi wifashe neza, koretse gusa ngo umutekano wa rusangi nta ngorane dufise, kuba nta mutekano urigera uhungabana ngaha, kandi abantu baratekereje. Uretse ibindi bibazo kumbure bishika, urabona nk'ahantu hari abantu bangana gutya, hari ibibazo byinshi bishika, ubugwayi, inzara, abantu kuryama nabi, donc ubuzima ntabwo bumeze neza, kubera harya umuntu amaze guhindura akava iwiwe, ibintu byinshi birononekara. Ubuzima bwo ngaha ntabwo bworoshe, kubera abantu bavuye mu Gatumba no mu Rukaramu benshi bari bagizwe n'abantu b'abarimyi, ubu ntibakironka aho barima, kandi murabona ko kuva hariya ahantu bavuye gushika ngaha bituma abantu badashobora gusubira kuja kurima iyo bahora barima. Hama ubundi mugugira kabiri n'umugwi w'abarovyi, abarovyi bo baragenda mu Tanganyika igihe ikiyaga cuguruye bakaja kuronderera imiryango, ariko abandi barafise ingorane kubera ntaco ntibagira aho barima, ntibagira, donc ubuzima bwo ngaha ni ubuzima bwo gutegereza ko leta canke abagira naza bazana imfashanyo kugira abantu babe baraba. Tukaba kandi twarayaze n'abenegihugu baba muri iyo site ya Sobere, nabo nyene baratubwiye ubuzima babayemwo n'ico basaba. Nkaba naje mva muri site ya Kigiramanga, ukuri aha ni sawa, uko biri kose turashima ubuzima tubayemo, turashima kuko muri bike turonka turabishima, muri byinshi turonka tugashima, ariko kandi hariho icyo usanga kenshi dukena, cyane cyane nk'ikibazo cy'amazi yo kunywa. Urabona ubu ni muki, amazi turonka ni make, ayahora azanywe n'imiduga, nayo nyine ibiduga nibikiza, gaca usanga kugira turonka amazi ni ingorane. Amazi yo kunywa urinda gufata urugendo ukagenda kuyagura iyo mu mihana, cyangwa tukagenda iyo ku gipolisi hariya ku Manda. Urumva n'akazi, hariho igihe usanga ari nk'umutamakazi adashoboye gushika hahandi y'amazi ari. Urumva kugira aronka amazi yo kunywa ni ikibazo, kuko amazi ari ngaha usanga atari amazi meza. Hama ikindi nacyo, hari igihe abana bagwara mu bisanzwe aha, yego ku murango abaganga baba bahari, ariko amasaha y'ijoro urashobora kugwaza umuntu mu ijoro
kugira uronke uburyo bwo kumushikana kwa muganga kikaba ikibazo bivanye nuko atamuganga bari hafi yawe, ariko bibaye ngombwa hakaboneka abaganga bakora nijoro byotworohera kuko ugize ikibazo mu ijoro ucushika kuri wa muganga ari hafi bica bikorohera. Ariko iyo atamuganga ari hafi urashobora kugwaza umwana kuko indwara nisezerana ugasanga ararembye cyane cyangwa n'ukuze, kugira uronke uburyo bwo kumushikana kw'iryo vuriro riri kure usanga ari ikibazo mu ijoro. Ariko iyo bibonetse umuganga akaba hasi biratworohera cyane cyane usanga nk'abamama bibungenze, urazi ko umumama wibungenze indi idasezerana isaha iyo ariyo yose gufatiye nuko nyine, kugira umumama yibungenze aronka uburyo bumushikana kwa muganga mw'ijoro, kuko murabona amavuriro yakira ababyeyi ari kure na kure. Twasaba rero ko hoboneka abaganga batwegera n'ibikoresho bikwiye aha muri site kugira uwogwara giturumbuka cyangwa umubyeyi fatwa giturumbuka n'imbanyi akaronka umwakira hafi atararinda agira ikibazo. Ku busanzwe ubuzima bwo ngaha si cyoroshe. Ubwa mbere turashimira Imana mushobora byose ko igenda itwitaho, hanyuma ubwira kabiri tugashimira leta yacu nziza, umuvyeyi wa twese, iratwitaho rimwe na rimwe, iradukunda, iratwitaho, iratugendera kenshi, kandi muri make baragerageza, leta iragerageza ibyo bashoboye barabidufasha. Icyo dusaba leta ubwa mbere twoyisaba ko mu gihe bataratunganya aho tuzoba, na cyane cyane ko hariho uruzi Rusizi, ko je nsanzwe mba muri secteur Kinya ya mbere mu Gatumba, ni kuvuga ko duhanamiwe cyane n'uruzi Rusizi. Turasaba dushimitse ko bodufasha kugira ngo uruzi Rusizi barukore barutunganye neza kugira ngo abene gihugu tubeho mu mahoro. Hanyuma mu gihe kumbure ibikorwa bitaratangura, twasaba ko by'ukuri hano hantu turi bogerageza bakaturosa ubundi buraro bwiza, kumbure hamwe botwongera nk'utundi duhema byo dufasha cyane mu ntumbero ko batuba bataraheza gutunganya hariya iyo twaje tuva. Mu kurangiza, urongoye iyo site arongera akatubwira ko leta y'u Burundi ico kibazo yamaze kugifata mu minwe, ngo ikaba iriko iratanga amaparsera kugira ngo abatagishobora gusubira hariya baje bava mu Gatumba bazoce baja kuba muri ayo maparsera. Tuzoza ko ngaha aha n'ahantu abantu babaye baregeranirizwa by'agateganyo, ariko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira abantu abo aho humutse basubireyo basanurirwe, amashyirahamwe basanurire. Hama ikindi kizakurikira nuko hariho amakartier yoyo bitagishoboka ko abantu bayasubiramo. Ubwo ni quartier bita Mushasha ya mbere, Mushasha ya kabiri na Gaharawe. Abo bobo leta ifatikanije n'amashyirahamwe n'ubushikanganje bwo gufatana mu nda bariko barabarondera amaparsera ngaha ku 14 hagati y'14 n'15, kandi umugwi wa mbere ugizwe n'abantu 120 baramaze kwerekwa amaparsera. Ubushira hamwe OIM n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bariko barabubakira, abazo bagenda hari mugabo hazoba ishanje ya parsera ya hariya mu Gatumba hamwe na parsera bazoba barongejwe ngaho. No mugambo utegeza kubandanya kuko leta yabishizemo ingufu nyinshi, ni kuvuga abandi bazokurikira kuko hariya biramaze kugaragara ko muri zo quartier zitatumvuze abantu batazosubirayo. Kuko rero bariko bararonderega uburaro hano nyene muri zone Marambya muri commune Mutimbuzi, kandi byaratanguye. Ibaza ko umugwi wa mbere amatwa dusumira turabye uko OIM iriko irabikora n'andi mashiramwe bafatikanije hamwe na leta n'ubushikiranganje bwo gufatana mu nda. Nibaza ko muri uku kwezi kw'icenda umugwi wa mbere uzaba umaze kwimukira muri ayo mazu, hamace dutangura twatundi mu kandi. Aha niho ikiganiro umutekano kirangiriye. Sangwa amahoro ayiwanyu, murakoze. Bantu muhonya amashamba mu nyumve, ndavuga simvura ariko ndahanura. Nimureke ako kabi kabishe nikabahitana, mwikwegera ko ubugaragwa buzobagaragura. Mutitura isi ndimwa yari ikimera, mwirukana inyamaswa Imana yiremeye.
nimwikubita agashi mutahure mumenye ko amashamba ari shamvu rurema yatuvuguruye.